Mwiriwe neza nanone shuti banywanyi b'ibiganiro byacu murereye hose hirya no hino ku isi twongeye kwifuriza ibihe byiza cyane tunabaha ikaze ngakuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka ku bigezweho biravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turi mu masaha ari karasatira umugoroba kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo ya kabiri kwezi no kwicenda umwaka wa 2024 turabaha ikaze by'umwarika batwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye aho tugiye kurabira hamwe ido nido ry'amakuru agezweho aho turaba amakuru agaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi tugaruka by'umwariko ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi tugaruka ku makuru akaravugwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi turabaha ikaze mwese rero by'umwariko dore ingingo nkuru tugiye guca turagarukaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira nuko by'umwariko nga mu gihugu c'u Burundi bivugwa ko by'umwariko hongeye kumvikana iturika ry'igisasu nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira n'iturika ryaje kugenda rirumvikana by'umwariko mu bice bigiye bitandukanye mu ishamba rya Kibira ahamaze iminsi n'undi haravugwa ibigendanye n'ingwano zitigeze ziravugwa hari umwe by'umwariko ariko kandi inzego zijejwe umutekano mu gihugu c'u Burundi zikazaje kugenda zirashura ko hariho haratorezwayo abasoda by'umwariko cane harimo abajyanyeyo mu kwigishwa by'umwariko mu kuba bobasha gukoresha impoho ndetse no guturitsa amagerenade. Abanyagihugu baturiye nga muri Cibitoke baravuga yuko by'umwariko batewe impungenge n'ivyo bikorwa bikomeje kugenda biribonekeza ndetse gushika ubu ngubu batari bakeya bakaba barakomeza kugenda barashimangira ndetse bagaruka bavuga ko igihugu c'u Burundi gikomeje kugenda kirishora mu bihe bidasanzwe. Ni mu gihe by'umwariko abanyagihugu batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no gutangaza neza yuko by'umwariko mu bintu bikomeje kugenda biribonekeza canga se mu bintu bikomeje kugenda biragaragara by'umwariko bivuga ko hakujya ku gihugu c'abanyi c'u Rwanda nabo hoba hariyongereye intwaro ziremeye cane nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe bavuga ko rero by'umwariko mu bice bigiye bitandukanye hakomeje kugenda haribonekeza by'umwariko abasodana benshi cyane bagiye batandukanye bivugwa ko by'umwariko nabo bashobora kuba biteguye ku buryo rero mu gihugu c'u Burundi icyashobora kuba cyokoma bose nabo baba bari tayari. Ni mu gihe kandi Pierre Nkurukiye ahejeje gutangaza ko ingwano z'uyu munsi zabereye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zahuje umuhari wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Coalition basanzwe barafatanya by'umwariko yaje kugenda iragwamo abasirikare bashika ku 8 by'umwariko bigisoda c'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira akomeza kugenda by'umwariko arashimangira ndetse akaba akomeza kugenda by'umwariko aranagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda birakomerera igisoda c'u Burundi ariko kandi akaba yavuze ko hariko haratozwa abandi basoda bagomba kuzajya barabasimbura nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aribonekeza by'umwariko nga mu gihugu cacu c'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira rero by'umwariko haravugwa ibigendanye n'imbonera kure zikomeje kugenda zirakora ibara muri kino gihugu ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bariko barinubira imikorere y'izi mbonera kure bakaba batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwereka General Major Evariste Ndayishimiye ko akwiriye kuba yogira ico akora ku bigendanye n'izi mbonera kure zikomeje kugenda ziranyuruza abantu abandi zikabica nkuko bikomeza kugenda biragaragara. Ni mu gihe kandi turerekeza muri Kongo nyine aho urugamba rwongeye gukomera nyuma y'igihe kinini cyane basa naho bari mu gahenge ariko kandi urugamba rwongeye gukomera. Uru rugamba kandi canga izi ngwano zongeye kwibonekeza mu gihe by'umwariko impande zari zimaze iminsi ziri mu biganiro by'umwariko zananiwe kumvikana ku ngingo igendanye no gusenya umwari wa FDLR ariko kandi bikaba bivugwa ko hoba hari gutegurwa indi nama ikomakomeye cyane izahuza intumwa zo ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse by'umwariko n'intumwa zo ku ruhande by'umwariko rw'u Rwanda ndetse na Angola. Ningwano z'uyu munsi zongeye kugenda zubura ndetse zikaba zabereye Isake muri teritwari ya Masisi nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Muri Nigeria byibuze abantu bashika ku 150 baburiwe irengero mu nyuma y'impanuka y'ubwato.
turarabera hamwe kandi uburyo Uburusiya bwigaruriye umujyi wa Vuhledar mu burasirazuba bwa Ukraine. Turabaha ikaze mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi, turabifuriza kumererwa neza cyane, tunabaha ikaze ngaha kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta nyine aragaruka ko bikomeje kugenda biravugwa. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero by'umwihariko option ndakwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu, by'umwihariko ibiganiro byacu ukomeze unabishikirize ku nshuti zawe muri rusange. Abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi, mwese turabahaye ikaze aho tugiye kuyatangurira ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero akomeza kugenda aradusumira, by'umwihariko akaba akomeza kugenda by'umwihariko arashimangira ndetse kagaragaza yuko by'umwihariko abanyagihugu begereye ngaha muri kino gihugu, begereye by'umwihariko kwishamba rya Kibira, bakaba bariko baratangaza ndetse baranashimangira yuko babangamiwe n'ibikorwa bigiye bitandukanye bikomeza kugenda biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma y'iko rero mu mushamba rya Kibira ahamaze imisi haribonekeza canke harumvikana ibikorwa bitari byiza bigendanye n'abasirikare ndetse n'abasoda bariko barapfa, abanyagihugu baturiye ngaha mu ntara c'Ibitoke baravuga ko babangamiwe n'urusaku rw'ibisasu biremereye cyane bikomeza kugenda birumvikana. Amakuru rero by'umwihariko twabashije kugenda turaronka dukesha kuri zimwe rero nk'uko bikomeza kugenda biragaragara, zimwe mu ndongozi mu gisoda c'u Burundi ndetse n'intwazagabo ziravuga ndetse zikanashimangira yuko by'umwihariko ivyo biriko birumvikana canga se ivyo biriko biravugwa by'umwihariko ari zimwe mu ntwaro ziremereye cyane ziriko zirifashishwa by'umwihariko mu gutorezaho abasoda bashasha bashaka kuzinjizwa mu gisoda c'u Burundi. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero aravuga ko igisoda c'u Burundi gikomeje ibikorwa bigendanye by'umwihariko no gutanga imyimenyerezo y'abasoda canga se by'umwihariko ibigendanye n'imyitozo ishobora by'umwihariko kuzamara igihe gito, ariko kandi ikazoba ari ingenzi, akazaba ari ingenzi ku buryo umusoda azova muri iyo myimenyerezo azi neza gukoresha ibigendanye impoho, guturitsa amagrenade ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse ivyo byose bikaba bizokorwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara mu gihe gito cyane. Iyi myitozo mito kandi canke izomara igihe gitoya ntagira ikiravugwaho rumwe, mu gihe abatari bakeya bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranavuga ko ngaha mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko ibintu biriko biraba by'umwihariko byaherukaga kuba mu mwaka wa 2001 bw'igihugu c'u Burundi cari ciri by'umwihariko mu myiteguro cari no mu ngwano, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe rero by'umwihariko abanyagihugu bakomeza kugenda barasaba leta y'u Burundi yuko by'umwihariko yogerageza by'umwihariko ikareka ivyo bikorwa canke ikabihagarika mu gihe biriko biratera impungenge abanyagihugu. Ibi kandi biriko biraba mu gihe by'umwihariko bivugwa ko ku mipaka irahuza igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda hakomeza kugenda hariyongera by'umwihariko uburinzi bukomakomeye cyane. Ni mu gihe abasesenguzi ngaha ku mugabane wa Afrika canke mu karere k'ibiyaga binini babona yuko by'umwihariko intambara ishobora kuzahuza ibihugu bimwe na bimwe ngaha ku mugabane wa Afrika ishobora by'umwihariko kuzaba ikomeye cyane. Hari bamwe batajya umunwa bakagaragaza neza ko by'umwihariko kuba ibihugu bigiye bitandukanye birimo nka Tanzania, birimo nka Afrika y'Epfo, Malawi ndetse n'igihugu c'u Burundi byaragiye gufasha Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bakajya kubafasha by'umwihariko mu bikorwa bigendanye no gucungera umutekano. Ivyo ntacyo bitwara ariko ngo ikosa bakoze nuko bari barafatanya muri ivyo bikorwa mu gufatanya n'abasanzwe ari abagambanyi b'igihugu c'u Rwanda canga se abasanzwe barafise imigambi itari myiza ku gihugu cy'u Rwanda. Bivuga ko ingwano zose zibika zirabanga muri Kongo babafatanyije n'umwari wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze genocide by'umwihariko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Amakuru kandi yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda by'umwihariko arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko akomeza kugenda aragaragaza ko ijya ari ikosa rikomakomeye cyane ndetse rishobora kuzakurura amatati akomakomeye cyane hagati y'ibihugu byombi. Ni mu gihe n'ubundi ibihugu byombi cyane nk'u Rwanda n'u Burundi byari bisanzwe umubano warazambye, aho igihugu cy'u Burundi cyafashe ingingo yo kugara imipaka ariko kandi kikanarizaho kongeraho abarinzi bakomakomeye cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe bavuga ko rero by'umwihariko iyi ngwano ishobora kuzagaragara ndetse ikanibonekeza, ariko kandi mu gihe bakomeza kugenda barakora amanama ndetse n'ibindi bikorwa bitari byiza bigendanye by'umwihariko no kugambanira igihugu
gihugu c'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bivugwa ko abakomando ndetse by'umwihariko n'imitwe idasanzwe muri icyo gihugu c'ababanyi nayo by'umwihariko bakomeje kugenda barakora ibishoboka byose kugira ngo habashe kuba by'umwihariko hakwibonekeza cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba nabo bagerageza gucungera umutekano wabo. Abanyagihugu kandi baravuga ko by'umwihariko bari basanzwe baragerageza kujabuka umupaka bamaze kugenda barabihagarika bigendanye by'umwihariko no kongera ingabo ndetse n'ibikoresho byakomeje kugenda biribonekeza ku mipaka igiye itandukanye ihuza icyo gihugu c'ababanyi c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi, aho Burundi busa naho buriko buragira icyo bushaka. Pierre Nkurikiye yaje kugenda aratangaza neza yuko by'umwihariko abasirikare benshi by'umwihariko abasirikare atigeze aratangaza umubare yavuze ko ari ingabo z'u Burundi zoguye mu bikorwa bigiye bitandukanye by'ingwano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu nyuma y'uko by'umwihariko uyu munsi hongeye kwibonekeza ingwano, akaba ari ingwano n'ubundi zari zirimo n'abasoda b'abarundi. Amakuru yihuta adafite ivumbi rero aravuga ko ari ingwano zaje kugenda ziragaragara muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho by'umwihariko urugamba rwongeye gutakiranya cyangwa se rwongeye guhuza umuhari wa M23 ndetse na coalition cyangwa se ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero by'umwihariko bakomeza kugenda bavuga ko by'umwihariko uru rugamba rwongeye kugenda rurakomera mu gihe bivuga ko rwaba rurimo n'amaraso mashya, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse bavuga ko babangamiwe ndetse by'umwihariko baratewe inkeke n'impungenge n'ibibazo bikomeza kugenda biribonekeza. Amakuru kandi yihutsa adafite ivumbi arakomeza kugenda arashimangira ndetse akagaragaza ko by'umwihariko ibintu bikomeza kugenda biratangazwa nga muri Kongo biteye impungenge mu gihe umutekano ukomeza kugenda urafata indi ntera. Hari bamwe kandi batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana yuko by'umwihariko ibintu bimaze iminsi biribonekeza cyangwa se ibintu bimaze iminsi biraba muri Kongo bigendanye no kuba impande zombi zarasaga naho zituje ari ibintu byari bibi cyane. Hari bamwe rero bakomeza kugenda barashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biraba cyangwa ibintu bikomeje kugenda biratangazwa ari ibintu bigendanye no kuba impande zombi zari zimaze iminsi zisa naho ziri mu myimenyerezo ikomeye cyane. Kuba rero by'umwihariko impande zombi zari zimaze iminsi zitagwana ubu zikaba zongeye kugenda ziragwana biri mu bintu byongeye kugenda biratera impungenge mu gihe abatari bakeya bakomeza kugenda barashimangira ndetse banavuga ko by'umwihariko urugamba rwaje kugenda ruraba uyu munsi rwari urugamba rukomakomeye cyane ndetse rwari urugamba ruteye ubwoba, aho bivuga ko rero abasoda batari bakeya baje kugenda barasiga ubuzima nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Twongere rero twinjire ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri uyu munsi. By'umwihariko kuva mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu kw'igenekerezo ya kabiri ukwezi kwa Gitugutu mwaka wa 2024 mu mujyi muto wa Sake uherereye muri teritwari ya Masisi ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hongeye rero kumvikana imirwano ikaze isakirangije ingabo za leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo ndetse n'inyeshamba cyangwa se n'umuhari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Biravuga ko kandi abasoda bo ku ruhande rw'u Burundi abazarindo muri SADC bose nabo muri n'abakongo bari bakoranye bariko baramishagira urufaya rw'amasasu ku muhari wa M23 ariko nabo by'umwihariko ukaba ukomeza kugenda wihagararaho kigabo. Ningwano cyakora bigoye kumenya by'umwihariko uruhande rwahitangije nubwo rero amakuru avuga ko uruhande rwa leta ariko rero rukomeje gushakisha uko rwakwigobotora umunigo gwashyizwemo rero n'inyeshamba zabahejeje mu mujyi wa Goma, aho rero abawurimo batagira rero inzira n'imwe yo ku butaka bashobora kuba bocamo. Ku ifoto by'umwihariko iri kugenda iribonekeza haragaragaraho rero umuriro waje kugenda uragaragaraho inzu zahitwa Kiwuri zaje kugenda ziratwikwa bikozwe na kimwe rero mu bisasu cyoherejwe n'uruhande mu mpande zihanganye ariko kandi rutigeze ruramenyekana. Iyi ngwano kandi y'uyu munsi yumvikanyemo rero urusaku rw'ibitwaro binini cyane ndetse n'ibisasu bito bikumvikana neza by'umwihariko muri grupuma ya Kamuronza, hakaba muri shoferi yabahude by'umwihariko aho ni nko mu birometero bishika kuri 3 werekeza mu mujyi muto wa Sake ukurikije uko rero abazi ibyo bice bariko barabidusobanurira.
abatuye mu mujyi wa Sake nyirizina bemeje ko by'umwihariko imbunda nini cyane by'umwihariko zikururwa by'umwihariko n'ibimodoka ndetse n'imodoka zitwaye abasirikare by'umwihariko bagiye ku mirongo y'imbere ku rugamba bakomeje kunyuzwa muri uwo mujyi berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba nyirizina. Societe civile yikavuga yuko kandi kuri ubu ngubu bigoye kumenya icyateye iyi ngwano yaherukaga kumvikana mu mezi aheze by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari abakurikiranira hafi iby'iyi ngwano bemeza ko inyeshamba za M23 zishobora gutangiza urugamba zigamije kureba uko rero zofata umujyi wa Sake kugira ngo zirusheho rero gufunga Goma ifatwa nk'iyashyira iherezo ku ntambara by'umwihariko yo muri Kivu y'Amajyaruguru mu gihe by'umwihariko yoba irafashwe n'umuhari wa M23 nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ni mu gihe kandi uyu muhari wa M23 kandi umaze iminsi by'umwihariko urashinzwa ko umaze kugenda urigarurira nyuma y'uko wamaze kugenda urigarurira ibice bya Rubaya by'umwihariko baba baramaze kugenda bararonka amahera menshi cyane bariko barakura mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se mu kwimba ubutari nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero batatinya ndetse batanarya umunwa mu kugaragaza ndetse by'umwihariko no kwerekana neza yuko by'umwihariko uyu muhari wa M23 ukomeje kugenda uraronka amahera menshi mu bigendanye no kwimba ubutare, ariko kandi uyu muhari wo ukaba uvuga yuko utafashe ibyo bice kugiye mu rwego kugira ngo ubashe kuba wo kwimba ubutare, ahubwo by'umwihariko wafashe mu rwego kugira ngo ubashe kuba wotabara abanyagihugu ndetse n'abari bawutuyemo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko amaherezo n'ubundi by'umwihariko uyu muhari wa M23 uzakomeza kugenda urigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Bamwe rero mu barongoye uyu muhari wa M23 barashimangira ndetse bakaba bariko baranagaragaza neza yuko by'umwihariko bizeye insinzi. Hari n'amakuru avuga ko rero hari ibice bimwe na bimwe bishobora kuzibasigwa n'iyi ngwano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibice byiganjemo nka za Rubumbashi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bivuga ko byaba biturukamwo abanyepolitiki bamwe na bamwe, ni imwe mu bice byitezweho kuzafatwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndetse n'iyi Goma mu gihe bivugwa ko umuhari wa M23 ushaka kuzokomeza kwifashisha n'ubundi ahasanzwe yarakomoka abanyepolitike cyane banafise izina rikomakomeye cyane ndetse basanzwe batanumvikana cyangwa badacana uwaka n'umuhari wa M23. Igihugu cy'Uburusiya rero cyangwa se Uburusiya bwigaruriye umujyi wa Vreda by'umwihariko mu burasirazuba bwa Ukraine nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko igisirikare cy'Uburusiya kigaruriye uyu mujyi wose by'umwihariko w'imisozi miremire mu burasirazuba bwa Ukraine kuri wa gatatu ku igenekerezo ya kabiri ukwakira mwaka 2024. Igisirikare cya Ukraine cyemeje ko rero kirimo kuvana ingabo mu mujyi ufise umwanya w'ingenzi mu karere ka Donetsk mu rwego rwo kurinda abasirikari ndetse n'ibikoresho byabo bitewe n'ibikorwa rero by'umwanzi. Hakaba haravutse impungenge z'uko uyu mujyi wagotwa nk'uko rero byatangajwe n'ingabo zirwanira ku butaka ziri mu kigwa ca Kotrasia mu itangazo ryotambutse ku rubuga rwa Telegram nk'uko amakuru akomeza kugenda arasumira. Iri tangazo ryaragize riti ibitero mu mpande zose byananije ingabo za Ukraine kuvana ingabo muri aka gace rero by'umwihariko bije mu nyuma y'umunsi umwe gusa guverineri wa Donetsk by'umwihariko kamwe mu turere tune twa Ukraine Urusiya bwigaruriye by'umwihariko mu mwaka wa 2022 by'umwihariko nubwo butakagenzura neza ubutaka bwako, atangaje ko ingabo z'Uburusiya zageze mu mujyi wa Vreda rwagati nk'uko amakuru adusumira. Uyu mujyi uherereye ahantu hegutse cyane wari waranze gufatwa kuva Uburusiya bwagaba ibitero simutsiga kuri Ukraine mu mwaka w'2022. Iyi ngwano ikomeje kugenda irafata indi ntera cyangwa se irafata urundi rwego mu gihe no mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi cange mu burasirazuba bwo hagati nabwo hakomeje icyo twakwita ingwano karabutaka, ingwano karundura, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko iyi ngwano ikomeje kugenda iribonekeza cyangwa se ikomeje kugenda iragaragara by'umwihariko ari ingwano iteye ubwoba mu gihe by'umwihariko ku ruhande rw'Urusiya ndetse na Ukraine rukomeje kwambikana, mu gihe by'umwihariko mu bihugu by'Abarabu, mu bihugu by'Abisilamu naho urugamba rwakomeye cyane,
aho Israel bivuga ko yongeye kugabwaho ikindi gitero ca kabiri, igitero bivuga ko cyohitanye abatari bakeya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe nyuma y'igitero cyaraye kibaye by'umwihariko umushikiranganje wa mbere wa Israel bwana Benjamin Netanyahu yahise arategura inama rukokoma, inama yihuta cyane, bivuga ko ari inama by'umwihariko yaje kugenda iraraberwamo hamwe uburyo bashobora kuba bohangana n'ibikorwa by'umwanzi. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko arakomeza kugenda aragaragaza yuko by'umwihariko icyo gisoda arakomeza kugenda aragaragaza neza ko by'umwihariko igisoda cya Israel nacyo kiriko kirategura ibindi bitero bishasha bishobora kuzagwa nabi igihugu cya Iran ndetse by'umwihariko na za Liban, Syria ndetse na Yemen ndetse n'ahandi. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.